Kw'igenekerezo rya 24 Rusama no mwaka umuryango w'abayisilamu ku isi warahimbaje umunsi mukuru wa Eid el-Fitr wo gusozera amapfungo meranda yo kuyisonzesha bari bamazemo ikiringo c'ukwezi. Mu birori vyo guhimbaza uwo munsi mukuru vyabereye ku kibuga c'umupira w'amaguru mu muco c'intara ya Muyinga. Nyakubahwa Reverend kuri yarongoye inama nkenguza amateka niwe yari yaserukiye leta. Mu ijambo yashikirije yabanje gushimira Imana yashoboje kugira bahurire hamwe gusozera ayo mapfungo, aca arashima imigenderanire myiza iri hagati ya Isilamu na leta y'u Burundi. Amafungo mwari mumazimwo ikiringo c'ukwezi muramutse musozera uyu munsi, turi mu bashingira intahe ko kabaye akaryo keza ko kwegera Imana mu kwitanga ndetse mukiyima ico gufungura n'ico kunywa kugira ngo mutakambire Imana muyinginga ngo ibashoboze gushika kuvyo mwifuza, kandi nayo sinyekeranya ko yabahaye inyishu nziza. Nyakubahwa Reverend Kuriyo yavuze ko uko kwezi kw'amapfungo y'abayisilamu kwari guhambaye kuko kwahuriranye n'amatora, umuryango w'abayisilamu ukaba warayagizemwo uruhara. Yarakengurutse ingene umuryango w'abayisilamu ushigikira leta mu bikorwa vyo guteza imbere indero y'abana, amagara y'abantu, gukingira ibidukikije, aca basaba kubandanya bashigikira iyo migambi y'iterambere. Uku kwezi kweranda rero kwarabaye kweranda koko. Abarundi bose namwe murimwo mwari mufise isango rihambaye ry'imboneka rimwe mu gihugu cacu c'u Burundi, aho twitunganirije amatora tukayitabira ku bwinshi, kandi n'uruhara rwanyu waragaragaye, ari naco gituma leta serukiye ibakeje muri ico gikorwa mwaranguye. Amatora meza yabaye umunsi umwe, ariko ubuzima burabandanya, ari naco gituma ndabakengurukira ku kuntu mwaciye mwibandaniriza imiyo yanyu ya misi yose kugira mu kurindira ko ababijeje batubwira ivyavuyemwo mubandanye musangira uko mwahora, ariko kandi mwirinde ibihuha kuko ntivyubaka. Mu twigoro leta yamaze gushira mu ngiro hari umugambi wo guteza imbere abenegihugu biciye makoperative ku mitumba yose igize igihugu cacu. Tukabahamagarira rero kwitabira iyo migambi kwiteza imbere kugira ngo nk'uko izi manda zigiye gukurikirana zabishize imbere n'amamanda yo kwiteza imbere mu ngo, mu miryango iwacu, mu makomine, intara no mu gihugu cacu. Leta y'u Burundi irakenguruka uruhara umuryango w'abayisilamu mu Burundi uterera mu bisata bitandukanye mu kubungabunga amahoro n'umutekano, gukomeza indero y'ugwaruka, gushigikirana amagara y'abantu, kugira ibidukikije, ikabasaba ko mushishikara kugira ngo iyo migambi itandukanye itere imbere. Ahejeje kumenyesha abayisilamu ko yafashe nka nkame ivyifuzo vyabo, umukuru w'inama nkenguza amateka yabahimirije kubandanya bakorana neza na leta, gushira inguvu hamwe no kwikingira ikiza ca coronavirus. Twagomba tubashimire ku migambi mwavuze, eka mbere tubasaba yuko umuryango w'abayisilamu wofasha leta y'u Burundi. Umuryango w'abayisilamu uretse ngaha mu Burundi gusa n'umuryango wagutse, n'umuryango ushira imbere gufashanya, kandi turazi yuko hariho n'ibihugu bifise uburyo dusaba yuko mwovyegera mugakorana na leta kugira ngo bidufashe. Mu kurangiza nashaka mu vyo mukwitwararika imbere y'ibindi mubandanye mwikingira iki kiza coronavirus, muga kandi ntigutera ubwoba kuko intambara yadutse iragwanwa. Nitugende ngo twiheze mu mazu
tuyigwane tuzoyitsinda nk'uko twatsinze izindi ntambara. Dukurikize impanuro za muganga, ivyo badusaba vyose. Raba ngene mutekaniwe ngaha muri stade Umuco y'Imuyinga. Burya rero kw'isi si hose bimeze uku, hariho hamwe badashobora kugira iminsi mikuru uku. Muga murabona Imana yahezagiye Burundi, raba namwe ingene muberewe, raba ingene muri kumurahimbaza uyu munsi wa Eid al-Fitr mu kanyamuneza.